Kwigenekerezo rya munani ruheshi uko umwaka utashe niwo munsi hazoza harahimbazwa umunsi wahariwe gukunda igihugu mu Burundi. Ivyo vyemejwe kuri uyu wa gatatu n'inama nshikiranganji twabiteguye muri ano makuru. Imbere yuko uyu mwaka wa 2020 urangira, impunzi zose zahungiye mu makamba atandukanye y'igihugu ca Tanzania zizoba zakoranirijwe mu ikambi imwe gusa. Iyo ngingo ikabiteye amakenga abarundi bahungiye muri ico gihugu. Tubafitiye kandi n'ikigabane dukingire ibidukikije, aho uyu munsi uza gushimikira ku kugene hokogwa ubworozi hubahirijwe ibidukikije. Fabrice ndi mu rukundo na Ines Gakiza nibo batuma amajwi n'amasanamu bibashikira mu kanya inkuru imwe mu kwayo. Ano makuru tuyahare mu bijanye na politike n'ubwa mbere kuva Uburundi bwitwa iryo zina hakogwa rusansuma y'abakozi bose ba leta ishingiye ku bwoko, bivugwa n'umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize arongoye urunani rw'abashingwa manza b'abarundi baburanira abakorewe ivyaha mpuzamakungu mu Burundi kavibe mu mfunyapfunyo. Dieudonné Bashirahishize avuga ko leta y'u Burundi yari ikwiye kwirinda gushira mu ngiro politike isa niyo kuvangura yakoreshejwe mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu gihe c'ihonyabwoko korewa abatutsi mu mwaka wa 1994. Umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize mu masezerano ya Arusha mu gice ca mbere ingingo y'indwi y'akarongo k'icenda mu bijanye n'ubuzi bwa leta bokuramwo politike maze bagatandukanya ubuzi bwa politike n'ubuzi bw'ubuhinga aho umuntu yohabwa akazi hakurikijwe ubumenyi ubushobozi bwiwe kandi bikaba mu muco ntangere. Ivyo bari banabishize no muri protokole ya kabiri mu ngingo ya 17. Iryo tegeko ritandukanya amabanga ya politike n'amabanga umuntu yohabwa kubera ivyo ashoboye ryarashizweho itariki 17 z'ukwa gatatu muri 2005. Kuva Burundi bwikukira naho twaciye mu ngorane nyinshi, ntitwari bwigere tugera ahantu leta igira isekeza ryo kugira rusansuma y'amoko mu bakozi. Ivyo vyari vyabaye mu gihugu c'u Rwanda aho wasanga no kuri karangamuntu hari kwa moko, bikaba vyaroroheye abakozeho nyabwoko ryagiriwe abatutsi mu Rwanda mu kubamara aho ku mabariyeri bakwaka karangamuntu naho babonye ubwoko urumututsi bagaca bakwica. Ntawuzi rero yuko hoba hariho abantu bagifise ako gatima ka kera aho bibaza ko bazotwara neza bavanguye bakumiriye canke bamaze abandi, ariko nivyoreka gutera impungenge mu gihugu nk'u Burundi aho n'amasezerano yarusha yaraje kunga abarundi bayakuyeho kugira ngo batware uko biyumvira ata muntu bagishije inama. Rero nukuri n'ibintu biteye impungenge kuko mwibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu ngingo ya 22 hamwe no mu ngingo ya 51 agace ka kabiri baravuga ko barundi bose bangana imbere y'amategeko bafise uburenganzira bumwe kandi atanumwe ashobora gukumirwa mu bintu bijanye no gukorera igihugu ciwe. Mu mategeko yose bavuga yuko mu buzi busanzwe kiretse ubwa politika atamoka ajamwo nta ushobora kumenya intumbero, mu gihe rero bavuga batahubwo n'ivy'amoko bikwiye kuva mu mategeko umuntu ntasubira gutahura ingene ahubwo bo bashiraho politike yo kuvuga ngo basasume abantu ku moko yabo. Ivyiza rero nibaba ata politike bafise yo kunga abarundi n'imiburiburi bo kwirinda ukubatandukanya. Umushingwa manza Dieudonné Bashirahishize akaba n'umwanditsi w'igitabo kiri mu rurimi rw'igifaransa Burundi la nation prise en otage, bisigura Uburundi igihugu cafashwe mpiri. Ahamagarira abarundi kwiturishira hamwe mpuzamakungu ONU kuko ngo vyagaragaye neza ko leta y'u Burundi isa n'iyisasira indava ivangura rifatiye ku bwoko. N'ubunyene dusubire tumwumvirize. Ingorane aho ziri nuko mu gihugu bigoye n'urwego umuntu yovuga ngo yokwitura. Hari urwego rwitwa ko rutegerezwa rwari rujejwe kugwanya ivyiyumviro nka bene ivyo vy'ivangura n'ihonyabwoko, ariko mwarabonye ko igihe wiyita ngo n'umunyamakuru yariko arashikiriza imvugo ziturira vyaranse ko agira ikintu na kimwe bafata ko ingingo bakamera ahubwo nk'abigira nk'abatavyumvise kandi nyene kubivuga we wavyemanga. Ntivyanatevye kuboneka yuko ahubwo ashigikiwe n'ubutegetsi kuko inzego z'umugambwe zaba izo mu gihugu n'izo hanze
ahubwo zaciye zimuha imfashanyo. Igihugu c'u Burundi biboneka yuko gifise abatware batariko bararaba kazoza, ahubwo batwarisha ibisebe vya kahise. Umuntu rero aravye ivyo abantu bagiye bashira imbere inyigisho nk'izo babonye, umuntu akabona ivyo abanazi babonye, akabona ivy'intera hamwe ziriko zirabona no munsi, ibaza yuko bari bakwiye gukubita agatima mpembero bagatwarira abarundi bose atakuvangura, atakurondera uwo bahezayo. Politike rero yose ihagaze ku kuvangura, yama ishika kuri bibi. Ni naco gituma ari vyiza ko abarundi basemerera, amakunga akababa hafi, agakurikirana ibiriko birabe, ejo ntihagire uzovuga ngo ntivyategurwa abona, kuko nta kintu kiba nyene kugikora adafise integuro n'ico agomba gushikako. Nico gituma ari ugusemerera, umuntu agatera kamo ishiramwe mpuzamakungu, kuko rirafise igisata kijejwe kugwanya be n'ivyo vyiyumviro kugira ngo hakingwe akarambaraye, kuko biraboneka yuko vya vyiyumviro bibi ataho biraja, ahubwo bikiriko birasasigwa indabo. Akaba yari umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize. Rusansuma rw'abakozi bose ba leta rwabasaba kuvuga ubwoko bwabo rwasozerewe mu ntango za kuno kwezi kwa Munyonyo. Rusansuma leta yasiguye ko yatanguje kugira imenye abakozi hemba uko bangana uyu munsi, ariko iyo leta nyene ikaba yafashe ingingo yo kuzokora ubwo rusansuma mu gisata c'abikorera utwabo no mu mashirahamwe ifisemwo imitahe. Ivyongereje amakenga y'abatari bake, kuko leta atari yihemba abo mu gisata c'abikorera utwabo. Iyo rusansuma ikaba ariko itaratangura muri ivyo bisata bibiri vya nyuma. Muri politike kandi nanaye babwiye mu ngingo nkuru igenekerezo uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yitabiye ko Imana niryo rigiye kuzohora rihimbarizwa ko umunsi wahariwe gukunda igihugu, Journée nationale du patriotisme mu rurimi rw'ikinyamazuru. Vyemejwe kuri uyu wa gatatu n'inama nshikiranganje, aho yari iramutse yiga integuro y'itegeko risubiramwo iryo kuwa 20 ntwarante uno mwaka. Itegeko rigena Petero Nkurunziza nk'imboneza mu gukunda igihugu, rikanamugena kuba n'urongora ibirori vy'uwo munsi. Kurikira Prosper Ntagwamiye ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa gatandatu ryo kuwa 10 ntwarante umwaka wa 2020 rishinga ikidari rikongera rikagena mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kubimboneza nkuru mu kuzirikana mu gukunda no gukundisha igihugu. Mu ngingo yaryo ya 4 ritegekanya ko muri mukakaro uko umwaka utashe hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu. Ibirori bikaba birongorwa n'imboneza nkuru mu kuzirikana mu gukunda no gukundisha igihugu. Iyo ngingo nyene itekanya ko izindi ngingo zijanye no guhimbaza uwo munsi mukuru zishingwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Leta ishaka gushiraho iryo tegeko, ariko icifuzo nuko uwo munsi wohimbazwa kwigenekerezo rya 8 ruheshi uko umwaka utashe. Kugira ngo iryo tegeko rigiye kujaho ndirije kubiri n'iryo bwirizwa, birakenewe ko ingingo ya 4 y'iryo bwirizwa isubirwamwo ikavuga ko uwo munsi mukuru uhimbazwa kwigenekerezo rya 8 ruheshi ku mwaka utashe. Ikindi naco, kubera ko imboneza nkuru mu kuzirikana mu gukunda no gukundisha igihugu yashengeye, iryo bwirizwa naryo rikaba rivuga ko iyo mboneza ariyo irongora ibirori byo kuri uwo munsi mukuru. Birakenewe ko iyo ngingo ihindurwa ikavuga ko ivyo birori birongorwa n'umukuru w'igihugu. Inama nshikiranganje imaze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo neguro yarayemeje. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi cyabandanirize mu gisata c'agateka kazina muntu. Abanyororo babiri barabuzwe irengero inyuma yaho bakuriwe mu ibohero rya Muramvya kwigenekezo rya 19 Munyonyo uyu mwaka. Amakuru ava hi Muramvya avuga ko batwawe n'uburongo yiperereza muri iyo ntara, hakaba haheze ikiringo c'indwi yose atakayambo. Innocent Valentin Singira nkabo.
Abo banyororo babiri babuzwe irengero inyuma yaho bakuriwe mu ibohero rya Muramvya. Umwe yitwa Irambona Jean de Dieu akaba yari amaze amezi 6 afunzwe yagirizwa ubwicanyi. Uyundi ni Kwizera Isaac akaba yari amaze amezi 3 afunzwe yagirizwa ubusuma. Amakuru dukura mu ibohero rya Muramvya amenyesha ko bose uko ari babiri babakuye mu ibohero rya Muramvya ku munsi wa 4 igenekerezo rya 19 Munyonyo uno mwaka, batwagwa na OPC 1 Felix Havyarimana arongoye iperereza mu ntara ya Muramvya. Abanyagihugu baba mu gisagara ca Muramvya bamenyesha ko imodoka y'uwo Felix yatwaye abo banyororo yakamanganiye mw'ibarabara riva i Muramvya rija mu ntara ya Mwaro. Ayo makuru nyene akavuga ko umukuru w'iperereza i Muramvya yoba yabashikirije utwara urwego rw'iperereza mu ntara ya Mwaro ahavuka abo banyororo ko ari babiri kugira ngo berekane ibigwanisho bahora bakoresha mu kwiba. Haraheze ikiringo c'indwi yose atawurasubira kuba ku biti jisho mu gihe abanyororo bakugwa mu ibohero ari uko hatanzwe uruhusha rw'umuyobozi w'ibohero. Twarondeye Manirambona Telesfor arongo ibohero rya Muramvya ariko itelefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Innocent Valentin Singirankabo arakenuye tukiraho nyene ishirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Akate Burundi riremeza ayo mabi akoregwa abanyororo mu Burundi, rikamenyesha ko hari abanyororo bakugwa mu mabohero bagatwagwa n'abakozi biperereza aho bamwe bahohoterwa abandi bakabugwa irengero. Mu Rwandiko basohoye kuri wa 2026 Munyonyo, iryo shirahamwe risaba leta y'u Burundi gukurikirana no guhana abagirizwa guhonyanga agateka k'abanyororo. Jean-Claude Ntiburumusi ajejwe isata c'amategeko mwishirahamwe Akate Burundi. Akati Burundi maze imisi ibona ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe mu mabohero, cane cane byagaragaye mu bohero rya Mpimba hamwe n'ibohero rya Muramvya, aho abanyororo basorwa mu mabohero bagatwagwa n'abajejwe perereza, kabatwara ahantu baja kubasinzikariza ubuzima, ariko bakabatwara ari uko babahawe n'abasanzwe batwara mu mabohero. Abo tumaze kumenya vyashikiye muri kino gihe vya vuba ni uwitwa Bigirimana Hermenegilde hamwe n'umutambukanyi wiwe, bose basanzwe bafungiwe mu bohero rikuru rya Mpimba, basohowe ku igenekerezo rya 20 kwezi nyene bahamagawe n'umuyobozi w'ibohero rya Mpimba aca abahereza abo bajejwe iperereza barabatwara. Bigirimana Hermenegilde bagamuganukana ari kiruruma, eka mbere baramubuza nuko asubira gupfungirwa yari asanzwe afungiwe, bamutwara kumupfungira ahinyegeje kugira ngo abanyororo bagenzi we ntibabone ivyamushikiye, eka mbere babandanye banamubohereza igufa kubera hapfungiwe hadasanzwe hateguwe kugira ngo hakira abantu. Akaba mbere apfungiwe n'ahasanzwe haba umuntu azwi cyane mu vyo guhohotera abantu witwa Minani Prosper, bavuga ko atwara komite ya securite mu Mpimba, mugabo biboneka ko ari uwo bashizeho kugira ngo ahohotere abo bama bicura yuko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari kandi abandi banyororo babiri, ari uwitwa Kwizera Isaac hamwe n'uwitwa Irambona Jean de Dieu, bose bafungiwe mu ibohero rya Muramvya, nabo nyene basohowe mu ibohero igenekerezo ya 19 z'ukwezi kwa 11 muri uwo mwaka. Gushika uno munsi batazi irengero ryabo, basohorwa mu ibohero bahawe uwitwa Felix Havyarimana OPC 1 asanzwe atwara iperereza mu ntara ya Muramvya. Gushika uno munsi abanyororo bagenzi bawe kambere n'imiryango kabitazi aho bari. Ayo mabire rakorerwa abo banyororo asanzwe ateye kubiri n'amategeko aba mu gihugu yampuza makungu araba gateka k'abanyororo. Bisanzwe bizwi yuko mu bisanzwe umuntu ari mu munyororo abarabwa n'umukuru w'ibohero ari wajejwe ubuzima bwiwe hamwe no kumucungera umutekano, hanyuma ari akenewe n'ubutungane naho agahamagagwa n'usanzwe akurikira dossier yiwe kuvuga umushikiriza manza aba yaramupfunze. Turasaba rero leta y'u Burundi ko yokwikubita gashi cyane cyane ubushikiranganje bw'ubutungane aribwo bujejwe iby'amawero ko bworaba kugira ngo abantu bakorera ayo mabi babahane, babashira imbere y'intahe, babihanikirize kugira ngo ako kabishe ntikasure gukorwa mu gihugu c'u Burundi. Abantu bane baramaze guhagarikwa kuva kuri uyu wa 4 n'inyamiramabi yo muri Brigade Burambi mu ntara ya Rumonge. Bose bagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho ivugwa muri iyo komine. Imiryango yabo ikabifisa amakenga ku mutekano wabo. Idonidona Wartere Kwizera. Batatu muri abo bafashwe bahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa 4, ubundi nawe akaba yafashwe uyu munsi mu gatondo. Abo nabo ni Nibasumba Jonathan Batazira Mututsi asanzwe ari n'umwigisha ku ishuri nshingiro ryo muri iyo komine, Bukuru Gabin wo ku mutumba Gitaramuka muri zone Murago, Sakubu Eli wo muri iyo zone nyene, hamwe na Apollinaire wo ku mutumba Gakonko nawe nyene yigisha ku ishuri nshingiro ryo kuri uwo mutumba. Isoko ryacu aho muri komine Burambi rimenyesha ko bose uko ari bane
bafashwe n'inyamiramabi bita Nkongoro ibagiriza kuba bafise imigwi y'abagwanyi bariko bakoresha imyimenyerezo. Ivyo bene gufatwa bakaba bavyamirira kure bagasaba uwo yabafashe kwerekana iyo migwi bivugwa ko bariko baramenyereza. Nk'uko amakuru ava mu babanyi babo bafashwe abimenyesha, bose ngo nta kindi bahogwa atari ivyiyumviro vyabo vya politike kuko bari basanzwe bava mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Uretse rero abo bafashwe n'imihana yegereye aho baba yarasatswe. Aha twovuga nk'imihana y'abanywanyi babiri b'umugambwe Frodebu aribo Nizigimana Eulalie umwigisha wo kwishura inshingiro ryaho bita Rabiro hamwe na Ntiranyibagira Paul yahoze mu nama mpanuzwa jambo ya komine Burambi. Bamwe mu banyagihugu baho muri komine Burambi bamenyesha ko ivyo bariko barakorerwa ari uruhigi rukibandanya ku batavuga rumwe n'umugambwe CNDD FDD. Muri kino gihe abo bafashwe bose bakaba bafungiwe mu gasho ka Brigade Burambi. Uruganda rwa RPA rwaronde Ndayizeye Fabiola mustaneri wa komine Burambi ngo agira icyashikirije kuri iryo fatwa ry'abanyagihugu arongoye ariko turamukena. Arakoze Waratere Kwizera. Tuve mu ntara ya Rumonge dusimbire hafi yaho gato mu ntara ya Makamba tubabwira umutamakazi amazi imisi akorerwa ibiterabwoba n'umuhungu wiwe ku mutumba Gasaba zone Kabonga muri komine Nyanzarake. Abanyagihugu bo muri iyo zone basaba abajejwe intwaro gukingira uyo mukecuru ibara ritaragwa. Clovis Niyonzima mwidonido gino nkuru. Siniremera Orina niwe mutamakazi ariko atega ubwoba n'umuhungu we wazwi ku izina rya Ntinyuzwa Modeste. Amakuru dukura ku mutumba Gasaba aho muri zone Kabonga amenyesha ko vyose vyatanguye kwa 15 muri kuno kwezi aho umwana w'umwigeme wa Ntinyuzwa Modeste yitaye Imana. Kuva ico gihe nguyo muhungu yaciye atangura kwagiriza umuvyeyi wiwe ko ari wamuhekuye. Yategekwa na se akivuga ko ari nyokuru wawe akwishe, avuga nabo bavukana mu muryango kuko uwo muhungu wiwe ariwo Ntinyuzwa Modeste niwe ari kwisunzo ry'umutwe mu ntumbero yo kurondera abazaza kumwicira muri iyo nzu. Ariko rero isoko ryacu aho muri zone Kabonga rimenyesha ko uyo mwana w'umwigeme yoba yahitanywe n'inda yakoroye kuko aho kumujana kwa muganga se we ngo yagiye kumuvuza mu bapfumu. Umwana akaba aheruka kwitaba Imana byari bituze kukorora inda hanyuma ntibamujana kwa muganga bamushwara mu bapfumu mu bintazi. Ababanyi baragerageje kumuhanura ko bamushwara kwa muganga mugabo yagumye bamutwara kumuvuza mu miti y'ikirundi mu bapfumu. Isoko ryacu aho muri zone Kabonga ribandanye rimenyesha ko umutamakazi Siniremera Orina yo bariko azira amatongo y'ibigazi akodeshwa n'umugore yitwa Karita. Uyu nawe akaba asanzwe ari umugore wa kabiri wa Ntinyuzwa Modeste ari nawe bari bavyaranye uyu mwana yitavye Imana. Twagerageje kurondera Marie Gorette Iradukunda mustaneri wa komine Makamba ariko ntitwashoboye kumuronka. Clovis Niyonzima. Abakenyezi batari bake barakorerwa amabi atandukanye amabaheza akabagira ko ingaruka mbi bo n'uruvyaro rwabo. Uyu munsi tubabwira umwe mu bakenyezi b'abarundikazi yatanye urugo n'uwo bari bubakanye bakaba yireranye umwana bavyariye mu gihugu bahungiyemwo. Inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Abakenyezi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bavuga ko gutabwa bafise imbanyi ari bimwe mu mabi bakorerwa. Uyu mukenyezi yahungiye mu gisagara ca Kigali avuga ko kuva bwiye umugabo wiwe ko bungenze atigeze asura kumukubita ijisho. Anamaze kubimenya ndamubwira ko imbanyi anyishura ambwira ko idatabizi atigeze ashobora kunterinda kuva ubwo yaciye akuraho telefone gutamwe amaherezo yiwe ntayenzi. Umwana afite umwaka n'amezi 6 wazi nyine ndavyibaza uyu mwana niyaki batagahora mbaza akayiwe njana n'ishuri. Uyu mukenyezi yishizemwo ko uwo mugabo atigeze amukunda bivanye n'ivyo yamukoreye akamutana inda mu nda kandi ko ari gikomere kizomugora gukira. Nabonye ko atarukundo yaramfitiye kubera iyo aza kuba nkunda yari kuhungira uko narababaye mugabo nimba ko bijyonyene niko navuga kubera ikibazo nifitiye atawundi wakifasha mwe. Nari kwishima iyo abandi hafi kansigira mu bugwayi n'uyu mwana nabyaye akamufasha kumurera urumva nyene kinabura kubabara. Uyu mukenyezi w'umurundikazi asaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ingo kuko hari byinshi bizikorerwamwo bikaba akamizwe n'ingoma abakoze amabi nabo bagashengezwa. Yewe ico nosaba kugira ayo mabi akorerwa abakenyezi nuko ababijejwe babihagire
bakurikira bakajya babaza ukungene abakenyezi mu ngo zabo kubera hariho ibera mu ngo ukamenga hari n'abakenyezi bamwe babikorerwa mugabo ntibabashe kubivuga hama barya abantu bakora amabi nabo bagahana niba kubagira inama kubahana kubakoze amabi nyene. Ivyo abo bakenyezi babishikirije mu gihe igenekerezo rya 2025 Munyonyo uko umwaka utashe hamahimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Kuva kuri uyu wa gatatu rero niho hatangujwe ikiringo c'imisi 16 yahariwe kugwanya ayo mabi. Arakenuye na Marie Ange Irakoze. Mu bijanye n'indero hadutse uruhagarara kw'ishure Etware ryo muri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Ni mu gihe abapolisi bashwaye mu bavyeyi bari bazindutse kwiyamiriza ingingo yo kuduza amafaranga y'ishure batagishijwe inama. Abavyeyi bagasaba ko kubahirizwa ingingo y'umushikiranganje w'indero isaba bene iryo shure kubangira kuduza ayo mahera gushika uyu mwaka w'ishure urangiye. Idonido na Onezime Shimagize. Abo bavyeyi barereye kw'ishure Etware ryo mu Maramvya muri komine Mutimbuzi bavuga ko ubuyobozi bw'iryo shure bwafashe ingingo yo kuduza amahera y'ishure ava ku 90 aja ku 110 ngo kandi batagishijwe inama canke babimenyeshwe hakiri kare umwaka w'ishure utaratangura. Bavuga ko abarongoye inama y'abavyeyi bagerageje kuvyumvisha abarongoye iryo shure ariko ntibabumva. Bitura abarongoye indero muri komine Mutimbuzi no mu ntara ya Bujumbura naho nyene ntaco babafashije ariko guca bitura umushikiranganje w'indero nkuko umwe muri abo bavyeyi abitwiganira. Minisitiri yadusubije atubwira yuko iduzwa rya Minerval ridashoboka ko bizoduzwa umwaka uza l'année prochaine bien précise. Mugabo rero directeur yagumye tufata nabi bishura nabi bamwe arabatera ubwoba baremera barariha yo 100.000 muri make mbashamira nk'abaduciyemo imigwi ibiri mugabo nyamaze kuronka igice c'abana bamwe basigaye bankaguriya 100.000 acara birukana umva indwi yose bayimaze muhira. Mu gihe abo bavyeyi abana babo birukanywe bari bazindutse kuja gusaba abarongoye iryo shure ngo bubahirize ivyasabwe n'umushikiranganje w'indero ngo batangaye babonye abapolisi babahukamo n'inkoni atanu kubanza kubumviriza inyifato babona kiteye isoni. Komiseri Kominari nta vyinshi yashitse avuga yashitse afata inkoni aravuga ati ni muhave mu bavyeyi harimo chef de quartier harimo muri conseil communal bagenda kugerageza kumwegera bamubwira ati reka tubanze tuvugane mwumve ikibazo aho kiri mwanze mubone n'ikete minisitiri yatwandikiye yabishe ngo ntavyo kuvugana umupolisi yari mu mate wiwe yarasabye bene iki gitsinga kiva ku matara uwa mbere yahereye ko yari chef de quartier nyine no kuri yamukubise no kuri ibintu bimaramaje biteye isoni kubona arakubita muri conseil communal arakubita abadamu bari hafi abapolisi rero bashika nka 10 batadushwaramo maze turasanza nta numwe yasubira kuguma ngaho. Abo bavyeyi barereye kw'ishure Etware yo mu Maramvya basaba arirongoye kubahiriza ivyasabwe n'umushikiranganje w'indero. Mwana meheruka twishinga ishure giwe ngo ni nk'akabare ngo aduze uko ashatse ngo avyutse avyiyumviriye ngo acashira kuyashaka mbo nkuko twebwe abavyeyi umenga nta jambo dufise kuri iryo shure. Nibaza ko direction de l'école ntishobora kuja hejuru y'ikete da ministre decision ministre yafashe nibaza ko atashaka kuja hejuru yayo ngo dusabira gutunganirizwa hano bacu babareke bige nimba ashaka kuduza Minerval ivyo bikurikiza amategeko y'iduza rya Minerval abivuge hakiri kare umuntu umwaka ugitangura ameti umwana wanje jewe nta bushobozi hagafise bwo kumurihira reka ndamutwara ahandi izoshobora kumurihira amahera ahuriranye n'uburyo bw'iwanje. Mu ruganda rwa Europea twagerageje kumenya ico niyo mwungere Jean Marie Vianney umuyobozi w'ishure Etware ryo mu Maramvya avuga ku myidogo y'abo bavyeyi ariko telefone yewe yahamagara hakabura witaba. Tumushimire Onezime Dushimagize. Amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi muyakurikira muciye kuri West 3 akaburungu RPA akaburungu BI kubipfuza kuyasaba muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika akamenyetso yo guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348 mu kanya gato igisata c'impunzi. Humura Burundi. Impunzi z'abarundi zose ziri mu makamba atandukanye mu gihugu ca Tanzania zigiye gushigwa mu ikambi imwe kuva mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka. Ivyo vyatangajwe n'intumwa y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ya leta ya Tanzania mu rugendo yagize mu ikambi ya Mutenderi kuri uyu wa gatatu. Abarundi bahungiye muri ico gihugu bakaba batekewe n'ubwoba kuko bibaza ko ari urundi ruyeri rwo kubatahukana ku nguvu. Inkuru ya Baratazara Miburo. Ikambi y'impunzi z'abarundi ya Nduta niyo kambi itegekanwa gushigwamwo impunzi zose z'abarundi ziri ku butaka bw'igihugu ca Tanzania. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'ujejwe ibibazo vy'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania.
mu rugendo yararamutse agira mu ikambi ya Mutenderi uyo mutegetsi yanagiriye ko agabisha impunzi yose izohirahira ikanka gukurikiza izo ngingo zafashwe. Uyu murundi yahungiye aho mu ikambi ya Mutenderi araca ku mayange bimwe mu vyo babwiwe. Yavuze ko kubijanye no guhunguka kandi nuko inkambi igira yugagwe ubasha kuba bariyandikije ngo gusa itariki 12 z'uko ngo bageze n'abatwara inginduka ujyana kuzinduka azibatwaje Burundi direct no ku mupaka ntazokitwawe. Ikindi uyo mutegetsi yamenyesheje nuko n'amashuri agiye gufutwa burundu mu makambi y'impunzi nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha. Yavuze nuko yavuze ko ikibazo cyane cyakozwe ari cyanyuma atakindi kibazo kizosiraho abanyeshuri bo kwitegura bakaja mu Burundi kwiga mu mwaka ujya kuko nta mashuri akiriho mu nkambi. Impunzi z'abarundi bo muri iyo kambi ya Mutenderi zivuga ko uwo mugambi wo kubashira mu ikambi imwe woba ugamije kubagondoza ngo bakunde bemere guhunguka. Tukiraho nyene mu gihugu ca Tanzania amashure yose yo mu ikambi ya Nduta yubatswe mu mwaka wa 1993 agiye gusanurwa bushasha. Ni mu gihe ayo mashure yarashaje cyane kandi akaba amaze imisi atera amasanganya. Ni nkuru twateguriwe na Vicky Chris n'interetse. Iyo ngingo yo gusubiramwo amashure yose ashaje ari muri iyo kambi ya Nduta yafashwe kuri uwa gatanu mu nama yari yahuje abasanzwe bakora mu gisata c'indero hamwe n'abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Nduta. Iyo nama igihera kuko isoko rya RPA mu ikambi ya Nduta ribimenye amashure yose yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 yaciye atangura kubomogwa ubakaba agiye kubakwa hakoreshejwe ibikoresho bigezweho. Uno murundi yari yitabiriye nama aravyigana aho bahejeje gufundika yuko amashure yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 yobomogwa. Muri kano kanya rero ico gikorwa kiriko kirakogwa eko barabomagura izo mpome z'ayo mashure kugira ngo bashireho inkingi z'ivyuma zibe zirafashe. Ingingo yo kubomora amashuri agasubira kubakwa gushasha ifashwe inyuma yaho kuri uwa kane impome za rimwe mu mashure shingiro yahinduta zibomokeye zigasenyukira ku banyeshure bariko bariga. Ico gihe abagira ku 8 bakaba barahakomerekeye. Urakoze Vicky Chris n'interetse tubonereho akaryo ko gukosora gato mu makuru twabashikirije kuri uyu wa kane aho twavuze ko ugo ruhome rwakomerekeje abana 8 ubundi umwe akahasiga ubuzima ariko amakuru twahavuye turonka amenyesha ko uwo mwana atacikanye ahubwo ko yababaye cyane ariko muri kino gihe ubuzima bwiwe bukaba bumeze neza cyo kimwe n'abo bandi 8 nkuko ayo makuru abandanya abitumenyesha. Uyu ni wa mwanya wahariwe kigabane dukingire ibidukikije. Uyu munsi tukaza kurabira hamwe ingene borora hubahirijwe ibidukikije. Mugenzi wacu Hervé Yuhire aza kuba ari kumwe n'umutumire akorera ivyo bikorwa vyiwe mu gihugu yahungiyemwo. Tumukurikire. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaye mwiriwe canke maramutse nshuti bakunze ba RPA ijwi ry'abanyagihugu. Iyi ni ryasango mumenyereye ku minsi yose ya gatanu aho mukurikirana iganiro dukingire ibidukikije. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze twabayagiye ku bijanye n'ukungene hokogwa uburimyi bw'ibiharage hanubahirizwa ibidukikije kuko ari ico nyamukuru mbere kinafitiye n'akamaro isi ndimwa. Kuri uno wa gatanu naho iradio yanyu RPA iganira n'umworozi w'umurundi yahungiye mu gihugu c'Ubuganda atuyagira ku bijanye n'ibikorwa akorera mu ishirahamwe ASD inkingi arongoye aho borora bakarima kandi bakanabikora bitaho ubukingira ibidukikije. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Nuhire kaze. Abanyagihugu nici ryanje kweli nici ry'abanyagihugu.
ndongeye kuba ikaze bakunze ibiganiro dukingire ibidukikije. Anshere niko yagize niryo zina ry'uwo murundi afite ishirahamwe rikorera mu bihugu vyo mu karere rijejwe ibikorwa vyo korora. Ishirahamwe ASD Inkingi bivugwa ko ryatanguriye ibikorwa vyaryo mu gihugu c'Ubuganda mu mwaka wa 2011. Reka duha akanya Anshere niko yagize atuyagira uko ishirahamwe ryabo ryatanguye n'ibikorwa rikora. Munyuma mu ntumbero y'indishami maze kutanagira ntirekanya ntangure ndabe ibitungwa byo kunguka n'ingoga byo kungukira na cyane n'ubwo w'Abaganda n'impunzi hanze barimo niho aho sanze mbanatangiye korora mu duke nubwa ndaba kimwe ibyo twufata ko bishobora guteza imbere abantu umwanya muto niho baciye novuga aho 2018 ariho umuntu yagumye akora kugira ngo arabe icyo yofata kimwe. Ubu rero novuga ko ahanini bwamaze gufata intumbero ko ubu abo iryo shyirahamwe icyo nkora jewe ndasize nororwa twe kanje ndafise ukuntu abantu ngerageza kubashyira mu migwi muri iryo shyirahamwe nyene aho novuga umugwi wa mbere ugizwe n'abaharanira hagati y'akazina muntu abo nabo bakaba bakorera ku bintu cyane cyane bitatu. Iyi novuga umugambi wa mbere korora umugambi wakoze n'inkwavu akaba rero wabo n'imbata nacyo gifite mu ngufu rero ikorwa nyamukuru hari ibyo korora ingurube novuga benshi babirimwo kandi tubona ko bidufatiye akamaro. Ibyo by'inkwavu nabyo nyene abana hagati y'akazina muntu batari bake barimwo ndetse mbere yo kumva mvuga abana hagati y'akazina muntu umugambi dufise nuko turiko turagura aho dukorera novuga icyo bita ihangiro ry'uko hari urwaruka 56 babwirizwa kwinjira mu mugambi naramaze kuronka abafasha novuga ishyirahamwe ry'Ababiligi. Hakaba rero n'ibikorwa twatangiye gukorera mu ikambi ya Nakivale naho nyene twica dutwara iyo migambi twabonye yuko ariyo ishobora kungukira abantu n'ingoga niyo tugomba kwifuza kuzokorerayo. Twamaze kugira amanama ndetse mbere ndabakigurira nabo nyene mu migambi nari nabwiye baratora asanga batoye ibyo natwe twari twaratoye nabo nyene mu migambi iri imbere cyane ni umugambi w'ingurube inkwavu n'imbata. Akaba rero nta worora ntarime muri ibyo naho hariho ibyo dushyira imbere mu kuzorima n'ubu bisanzwe bikorwa nta na kimwe dukora tutagiriye na icyo bita ese. Ubu rero mu by'ukuri ibyo twashyize imbere ibitunguru bimwe bita nyofuna n'ibitunguru bimwe by'amababi twaro ibyo ngo mu kambi ya Nakivale tugomba kuzoka nuko ibyo bitunguru by'amatwaro ibyo by'amababi umuryango w'umukwavu ibyo twita akarima k'igikoni hanyuma korora n'imbata turigiye ko byoronka abadufasha kugira ngo iyi migambi myiza tuyikorere Nakivale Kampala naho nyene n'ibikorwa n'ibindi. Nubu iganiro ni dukingira ibidukikije. Banyonyi turi kumwe murumvise uko ibikorwa by'ishirahamwe ASD Inkingi bigenda. Nani gute rikora ibikorwa byaryo byitaho gukingira ibidukikije. Nubu ni Anshere niko yagize umukuru w'ishirahamwe ASD Inkingi atuyagira ingene bakingira ibidukikije. Mu byo dukora muri ko mwumva korora turindira cyane novuga n'ibijyanye n'ibyuka novuga ibijyanye na environnement niho usanga aho dukorera iyo migambi tugenda tuhatera ibiti cyangwa ibiti uciye binaga kandi bikagira n'akamaro ibyo bitungo. Ni ukuvuga ibyo ari ingurube ari izo nkwavu ari ibiti zikunda kandi mu biti dushyira imbere mu guteranya ibiti novuga ugikase gica kinaga ya maso yabyo ibyo bitungo tukayafumbiza ibyo biterwa n'ibyo biti izo ngaburo z'ibinovuga
z'ibitungwa naco gituma aho usanga turiko dukorera haguma hatotaye ko haba hariho cyane cyane imbere novuga igiterwa bikurimba resina kariyandra n'ibingo ibyo zose rero ibiterwa bikundwa n'ivyo bitungwa kandi binaga ni ukuvuga ko nimba turikeneye kugira tubigaburire tugaca dushiraho amase haguma hatotaye icyo navuga mu korora ko biri mu bifasha mu kingize ibidukikije ni uko umusaza ibyo bitungwa hari igiterwa iyo ugiteye hanyuma ukagica ukagirira ibitungwa icyo kinaga mu mwanya muto ni kuvuga ko umuntu kandi twaba tuzi yuko ibiterwa navuga ibyo biterwa bica bikanabigira bifite n'akamaro kenshi ibitungwa byacu icyo navuga mu korora ko biri mu bifasha mu kingize ibidukikije ni uko umusaza ibyo bitungwa hari igiterwa iyo ugiteye hanyuma ukagica ukagirira ibitungwa icyo kinaga mu mwanya muto ni kuvuga ko umuntu kandi twaba tuzi yuko ibiterwa navuga ibyo biterwa bica bikanabigira bifite n'akamaro kenshi ibitungwa byacu. Turazi neza ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gifise abanyagihugu benshi babeshejweho n'uburimi n'ubworozi. Umutumire wacu Anshelo niko yagize aragira icyo ahanura abarundi benshi batunzwe n'ubworozi kugira nabo batahuri neza yo gukora ibikorwa byabo bakingira ibidukikije. Umworozi mwiza yabwirizwa no kurima gutera ibiti bifitiye akamaro ibyo bitungwa kandi ndetse n'ingingo gutera ingingo ahantu haba hatemba ukagitera ku murongo kugira ngo ukingire inkukura wongere ugaburire ibitungwa byawe wongere uterere novuga mu ngabo y'ikirere ugira ikirere kironke umwuka mwiza uva muri ibyo biterwa rero nkagira abakozi benshi novuga murazi ko usanga bashyira ingufu guturira ngo baronke umuyonga kuri ibyo aho mperereye biri mu byo ufite mu nzogwanya n'ubu abo duhereranye ndabya yuko aho guturira ahubwo botera ibyo biti botera ibyo vyatsi batema ugitemye inyuma y'ukwezi canke ukwezi n'umunsi ukaba hageze ukisubira kugaburira ivyo bitungwa vyawe ibishingo nkagira mu bigisha umuntu atekanya kuzoza aratanga aho akorera hose ni uko yigisha abantu kureka guturira mugabo bakarima ivyatsi bifitiye akamaro ibitungwa vyabo bifitiye akamaro n'ikirere ikindi naco ni uko igitungwa kigize vyatsi ico kimwe kiba gifite akanovera n'ingurube bagaburiye birya novuga canke izindi ndya amakonsantere n'ibindi wagiye uravanga n'ivyatsi canke n'ivyo biti nagenda avuga bifite akanovera kamwe usanga naho itwara kuyigurisha usanga hari iyo uhomba kubera usanga yacikiriye usanga aho ndiko mvuga ingurube mugabo igihe wagiye yivangira ibyo vyatsi biba ari ifite inyama y'umufata na kimwe bakurako ibyo bifite. Nino kuri izo mpanuro z'umutumire wacu Anshelo niko yagize asanzwe arongoye ishirahamwe ASD Inkingi iganiro cyo kuri wa 27 Munyonyo gice kirangirirako ndamushimiye kubona yigoye akemera kuduha akanya kiwe shimire kandi namwe bakunzi ba Radio RPA mu ruteza abiri duhane sango ku munsi wa gatanu w'indwiza mu iganiro nk'iki naho ubutaha. Arakoze mugenzi wacu Hervé Yuhire n'umutumire wiwe mu kigabane dukingire ibidukikije bahejeje kudushikiriza mwakenuye kandi namwe mwese mwafashe akanya ko gukurikira ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 27 Munyonyo umwaka wa 2020. Shimire Fabrice ndi mu rukundo hamwe na Ines Gakiza batumye amajwi n'amasanamu bibashikira ntibagiye kandi uruganda rwa RPA rwafashije gutororokanya ano makuru. Ibona ninge ko nariko ndabashikiriza ndabipfurije ibihe byiza aho hose muherereye.